jewe ko nigiranya na ntuzenya na Gabo ni igihugu kinini kimwe mu bantu bake cyane. Mu bihugu rero amareta abakozi b'Imana baduprometa ko tuzoba neza mu ijuru, ko tuzoba neza. Abatwara nabo abanyepolitike baduprometa ko ko bijya tuzobona mu ijuru tubibona ngaha kwisi. Baduprometa nabo ko bijya buhirwa tuzogira mu ijuru. Abategezi nabo abasuku nabo badufasha ko tubugira ngaha kwisi. Mu byo rero baryama bakarota biyumvira ninge umwene gihugu abaho neza. Ahubwo abahiga nibicare natwe bwa duhamagare ari informel tubahe ivyiyumviro kugira ngo Kongo tuyexploite. Kuexploite no kuvuga iki nuko abarundi bagenda kurimayo haba amasezerano de collaboration, urumva ntabazogenda ku nguvu mugabo haza amasezerano de collaboration ku buryo tuza kurimayo, tuza kugira ibigambi y'iterambere. Ivyo ni ibintu bisanzwe ibihugu birakorana dans le cadre de la collaboration et de la coopération. Ivyo nimba ari ibintu jewe numva ko ari vyiza cyane hamwe igihugu coramuka kibikoze. Nibaza yuko la manière amatongo menshi urabona ko ta planification stratégique twako turavuga igigwa hanyuma kugira ngo ico gisata by'ukuri kibi gisata cyashizwe urumva kuko byavuzwe kubona bivuze ubona ko gishize amafaranga menshi, ubona yuko biguma bivugwa politiquement mugabo ukabona yuko gifise intambamye kandi izo ntambamye ukabona umengo nta mwetu hari munini wo gutora umuti w'izo ntambamye. Naho rero tuvuga tuti ko leta yaduhaye ako kajyo ko tubivugana, reka tugerageze gukorekta ivyiyumviro hanyuma tugire tubivugane turabe kuko je maze kubona amafaranga je nibaza ko ari cyo gisata ca mbere muri budget y'igihugu. Urazi budget y'igihugu igizwe na 5 miliyari à peu près, mugabo wumvise ko leta yashizemo hafi 1 miliyari ntibibaho. Urumva yararengeje plus de 10% ya mafaranga ari muri ya déclaration de Lusaka yo 2010 de chef d'état bavuga yuko uburimyi igisaca cy'uburimyi igomba kugira 10%. Urumva yararenze presque. Na rero je mvuga nti leta yarumvise cyane akamaro kiriya déclaration de Lusaka itegeka ibihugu kwigisaca cy'uburimyi bogishira imbere. Leta rero yaravyumvise mugabo nk'ubu ndabisubiyemo, leta naho yavyumvise ni twicare twese tuje hamwe turondere nk'ubu ariko arabivuga aba opportuniste. Mbe waruzi ari kindi kintu twibagiye ahabo gihambaye cyane. Urazi ko jewe ndi twebwe mu ishyamba rikomeye turi mu bintu byo kurwanya ibiturire n'ibyaha bisa navyo. Mu byaha bisa n'igiturire hari ikintu bita blanchiment. Urazi yuko hari abantu bashobora kwiba amafaranga bagaca bagenda ngo bagiye mu gisata cy'uburimyi bagaca batakuya branches kukuye. Je ndamaze kubavyumva turiko turi mu nama zihambaye, umuntu gazamba ngo jewe ngo amafaranga ngo nararimye uturaya ngo hanyuma ngo narose ngo amamiliyoni amajana 3. Sha uhendande amamiliyoni amajana 3. Nasanze rero abo bantu babagiye kugira blanchiment. Rero nicyo gituma mvuga nti ni byiza ko amafaranga aja mu igisata urumva abara amafaranga atari branche. Ivyo rero navyo nibaza yuko ari mu tugomba kwiga. Ibi byose rero mu bintu tuza gutanga tuzoha inzego ko nababwiye les choix économiques dufate kumwe ngo navuga bya macroéconomique n'igihugu kibigira ni leta. Rero mu ma indicateur ya mbere yerekana mu by'ukuri ko igihugu kiriko kiraduga mu by'ubutunzi, uraba ico bita le PIB par habitant canke ingene PIB iduga mu buryo rusange. Niyo indicateur amatiere macroéconomique bafatira ko ya mbere. Kwebwe rero uravye le PIB par habitant mu Burundi urakubona ko mu by'ukuri ubutunzi butaduga ku rugero ruhagije. Iyo ni indicateur. Hariho rero iyindi indicateur ihambaye iki iya
croissance de la démographie. La démographie ingene imeze mu Burundi. Uravye ugize parallelisme ingene taux de croissance économique imeze n'ingene pression démographique imeze. Urabona ko nk'ama pourcentage pratiquement asa na yameze cyo kimwe. Iminwa y'ifungura ari myinshi. Hanyuma ubutunzi nibweze ngo buduge kugo rugero rw'ingene iminwa ifungura. Hacaba ikibazo. Burya iyo niyo ntambamye ya mbere. Intambamye ya kabiri jewe mbona. Mbere no ifata ko ariyo ya mbere. Intambamye ya mbere jewe mbona na mantuze n'ama statistique, amadone. Mu bihugu byose byateye imbere. Dufatire nko mu Bubiligi. Mu Bubiligi harima abaja mu byo burimi ni moins de 10%. Ibiharuro nka 10% nibyo barima nibo barima. Urumva singombwa ngo abantu babe benshi mu barimi. Oya. Ahubwo abo barima bagomba gukoresha ubuhinga bwo kurima. Ico twita ntuvenye agriculture mécanisée. Mugabo turacyari mu ntambamye. Rero intambamye mbere ko ndavuga l'absence de données. Donc hagomba kuba des données statistiques. Abarimyi bakene barima ni bangahe mu buryo bwumvikana. Ico ni cyambere ikigira kabiri. Ivyo barima ni ibihe kuko burya no gukategoriza mu marejo. Ivyo nta bihari. Donc abarimyi bo muri Prenedorimbo bangana gute barima ibiki? Ivyo bikadongo gukategoriza lisemence zirimwa ngaha na hari. Ivyo rero urabona ko atabihara atabiraba. Ico ni ca kabiri. Icaga donc les données statistiques. Ico ni ngorane. Ikigira kabiri nico no kwita kugira abarimyi babishoboye donc bajya abarimyi bashobora kwimburira igihugu. Abo murabona yuko atabo dufise turacarima nkuko twariko turabivuga aho umuntu usanga arima akantu kapande gato gace bibaza ko ashobora gutuma abantu ze baba. Ivyo ntibikunda navyo ntibishoboka. Ikindi kibazo mbona kirimwe mu bintu by'uburimyi navuze ko leta yagize ibintu by'uburimyi. Nibi bintu urabona nk'ubu yatubaze ni bande bazana imbuto nk'imbuto zibiri dufatire urazi birimwa ni byinshi mugarika dufatire ku bintu leta isubventiona cyane ku bigori hamwe twongere dufatire no kuri ntuze no kwifumbire burya bwo kutuna babye bw'ifumbire no kumvuga imbura bagara totahaza na doromi. Urabona neza ko haba amarota aratagira uko angana. Hari niyo byo bategera baronka. Urumva mugabo leta yataza amafaranga nabivuze. Navuze ko nko mu mafaranga yategekanije mu mwaka uheze uravya yari muri budget harimo à peu près 300 miliyari mugabo habaye ibiharuro hararenze mu 500 miliyari hafi mu 600 miliyari inshuro kabiri. Ivyo rero ugaca usanga abantu baza kurima n'abantu mu bisago atari profession atari umwuga wabo. Kuko urumva ko urakora atari umwuga wawe bica bigora kuko iyo ukora ikintu ari nk'umwuga burya ubikora nk'umwuga nyene. Mugabo usanze ngo abantu bose baje kurima ni byiza bo bikora mugabo irifuko haba yabona kwita des agriculteurs professionnels. Burya Iburaya cyangwa ibindi bihugu byose byashize imbere umwuga wo kurima usanga babikoramwe abara bahinga aba professionnel. Mu bisanzwe umuntu wese arashobora kurima ni normal kandi bisanzwe. Ariko abo bari ni professionnel rero nibo bagomba kubushirwa kw'inguvu. Nibaza ko nariko ndavuga ibibazo twariko turavuga ibintu by'amobusaka. Nariko ndavuga ibintu ko leta yagize akigoro. Mugabo tubona ko ako kigoro nivyo nk'ubu wenda bakarura ibiharuro bigaragara biharuro mfise nuko mu mwaka uyu w'uburimyi uheze leta yimbuye donka abarimyi bose begeranije amatoni ibihumbi 70 sebutani 1000 toni. Bavuga bati ivyo biharuro ni byiza kandi nari ndavyemeza ko ivyo biharuro ari byinshi kandi ari byiza. Mugabo umuntu aceza karaba bega iyo biba miliyoni neza ntibyari gusumba ngaha. Iyo abantu baronka ifumbire ku gihe bakaronka imbuto ku gihe ntibyari kuba byiza gusumba. Rero jewe mvuga nti
leta yaragize akigoro kenshi mu bintu by'uburimi mugabo amadefini menshi cyane jewe nk'ubu wende ko ndabivuga sintahura ikintu cya monopole ifumbire none kugira ngo habe monopole izanwa n'umuntu umwe cyangwa ni societe rimwe nize kritere zaje kugira ngo iyo societe togo kandi twese turazi yuko monopole sinziza iminsi yose sinziza hanyuma nta n'amahiganwa heza ngo abe mu buryo bugaragara ibyo nibijanye n'ifumbire hanyuma hari amadefini byo nk'ibintu biba importe niki mugabo ikintu bitara liberalisation yamara inyinshi ku bintu bitari bike abantu bagahiganwa mu nyuma umuntu yahawe ikintu ntagikoze ugaca umuhirwa ukazigira uwundi mugabo uya nta marge de manevre nimwe leta ifise mw'ivyo bintu nariko ndavuga ikijanye na monopole kandi monopole iri kuri byose kwajya amafumbire yose ari dormi ari bagara ari ihe murazi ko yo yiri importe ngata niyo dukora mu gihugu ibyo byose ni monopole jewe niko ndabibona keretse hagize umuntu ashobora kuminyuza kema shaka no bikora n'abagenzi vraiment n'abagenzi mugabo igihugu nta mugenzi ugira ibintu bitari kugenda neza ya igihugu ni cyatwese no babikora neza ntibibibura kandi twari twabatumiye no ngaha iyo baza bakatubwira bati twe dufise ibibazo ibi n'ibi mugabo imvu yatumye bataza nibaza yuko nabone bavyumva rero twebwe tuvuga tuti igisata ni ciza ibi bintu ni vyiza bitaragiza kigoro mugabo nibagerageze bari ndabaye ikindi kibazo cyane mbona nka obstacle ni kibazo kijanye na ntuzenya na stock mu bisanzwe kugira ngo leta ibi bintu bya urabona ugiye mu ntara zose z'igihugu abarimyi bose baridoga mu by'ukuri murabizi mwese si ibintu byo kurondera domi ya 14 abarimyi baridoga kubera ifumbire bashikira itebye kubera imbuto zibashikira zitebye kandi nka kigoro leta yagize jewe ndafise abarimyi nankadra ruguru iwacu narabonye kubera mba ndi muri byo narabonye inguvu abantu bari mu kijya gisata bagira abajejwe kijya gisata c'uburimyi bagira mu kuzana na leta igaterera nk'ubu nagenda babwire yuko imbuto zose zimaze gushika leta yaciye disponibiliza amakamyo y'igipolisi niyo yabijanye mu gihugu ukumva ko by'ukuri bashizemo inguvu zose mugabo jewe navuga nti nk'uko umukuru w'igihugu akunda kubivuga harakwiye kuba synergy kugira ngo mu by'ukuri gita twashize imbere kandi leta zimo amafaranga menshi kigira akamaro cyane gusumba na rero navuga nti hariho l'absence ya stock stratégique iba ku ifumbire iba ku mbuto bakagira ama stock ku buryo hageze irima cyane baka muri planification donc harabuze ikintu cya planification stratégique n'ama stock stratégique bikaba avant ivyo bintu nta bihari ivyo ni kibazo rero nkuko twako turabivuga amadefi ari mu igisata ni menshi cyane ni menshi mugabo jewe n'umuntu abisubiyemo akigororete yagize ni kanini hariho meme n'ikindi jewe novuga kijanye na absence d'évaluation mu bisanzwe hagomba kuba ibintu byo kwevariwa ukungene ibintu biriko biragenda gusuzuma buri mwaka bakaraba ingene programme leta yashizeho nk'ubu navuze ko haba amadefasema leta yashizemo 40% mugabo arafe dore exercice gaje usanga yabaye 60%. Urumva ko kameme haba ari ngorane hanyuma muri ntuzenya muri kuko navuze kuko ni programme iri konsi iyo programme ya subvention ni programme ihari iri konsi yagizwe izwi muri programme rero jewe nibaza yuko harabo turiko turabikorana muri leta ndanabibashimira twibaza yuko peut-être je ushobora kuba ameliore na rero tuvuga tuti ivyumviro byinshi bibazo muri ko murabaza twese bituko turatanga bica bikoregwako ku muntu agomba gushika kuri n'umukuri nibashira amafaranga menshi mu gushakashatsi ivyo bita recherche ivyo bintu urabona yuko mu by'ukuri bidakomeye cyane mu by'ama recherche nga hanyuma ndabibutse ko bugira ibintu biva hanze bifise ingaruka mbi muzogerageze mubaza abahinga birafise ingaruka mbi nyinshi
kubijanye n'amagara y'abantu amakanseri atera hari ibihugu bamaze kwiyamiriza ibi bita les semences génétiquement modifiées les OGM bamaze kuvyiyamiriza kubera bigira ingaruka mbi nico kimwe n'aya mafumbire mubona bakoresha y'ikizungu arazana umururazi munini kw'isi no ku bantu nico gituma nibaza ko mu vyigwa bizokuba kugira ngo igisata c'uburimyi kizoba igisata gira akamaro nuko bufasha mu kugira ubushakashatsi zya mbuto zacu za kama hamwe no kurondera no kugira bica gisata umuhinga yavuga yuko uburimyi n'ubworozi bo bijanisha kuko utabijanisha ukagira uburimyi gusa ntuvuge n'ubworozi bica bigora